Ngo akazi ka leta karasuzugurwa cane, abakozi batonda uko bishakiye ndetse bagatonda n'amasaha bishakiye. Ivyo n'ibivugwa n'umushikiranganji ajejwe abakozi n'akazi w'inserukiragihugu w'abigeme muri basketball warangije ihiganwa rya zone ya gatanu udatsinze urukino na rumwe inyuma yo gutsindwa inkino zine zose. Ni mu gihe umuririmvyikazi Vanilla Ice nawe yahagaritse ibiteramo yategerezwa gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ingingo yafashe n'ubutegetsi bushasha bwa Donald Trump. Ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu wari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umushikiranganji wa mbere nawe akaba ari muri Tanzania mu nama ihuza SADC na umuryango w'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Aya n'ayandi ni muri Burakeye, turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi Burakeye. Turabahaye ikaze muri Burakeye kuri uyu wa gatandatu, aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu Burundi ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira mu gisata c'abakozi n'akazi, aho umushikiranganji yidogera abakozi ba leta inyuma yuko agize umukwabo agasanga ngo batondera igihe bishakiye, bagatondera amasaha bishakiye ku buzi ndetse bakabukora badashaka, ubuzi bigatuma vyononekara. Akavuga yuko rero bimaramaje ingene yasanga aho yagiye aracari n'abakozi bagera isaha 5 z'umurango bataratonda ku kazi, akazi kabarindiriye ugasanga amadosiye arabarindiriye ari menshi, ariko mu gutonda bagatonda ku masaha bishakiye. Umushikiranganji w'abakozi n'akazi Veniste Muyabaga wenyene rero ubwiwe kuri uyu wa gatandatu Ruhuhuma 2025 ariko aragendera ibisata bitandukanye vya leta. Yarahereye mu biro bikoreramwo ubushikiranganji bw'indero, ibiro bikoreramwo ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, muri sentare nkuru y'igihugu Ntahinyuzwa, sentare jeje ubudandaji n'ahandi. Aho hose rero ngo yaciye muri sentare y'ubudandaji ngo niho yasanze abakozi batonda ku mwanya, ariko abandi hose ngo yasanze ibitagenda neza. Akagira ati abakozi twasanze gushika isaha 4:30 bataratonda ku kazi. Hariho ibisata bimwe rero ngo vyanadutangaje, aho usanga umushefu ariwe yategerezwa kuwahimiriza, ariko ugasanga ariwe mu batahura ko gushika isaha 3 umukozi ataratonda ari ibisanzwe. Ngo ivyo vyaradutangaje cyane. Umushikiranganji rero akavuga yuko iyo ngendo ari mbi muri rusangi. Rero ngo akazi ka leta mu gisagara ca Bujumbura gakogwa ku rugero rudashimishije, mu gihe mu ntara zo hagati mu gihugu hoho zifashe neza. Umushikiranganji Muyabaga akavuga yuko ngo abakozi ba leta bo kwikebuka abanyabujumbura cyane. Nivyo rero akavuga yuko baravuga ibibazo vyotuma badatonda hakiri kare, bakavugana cyane ikibazo cyo kuyunguruza muri kino gihe ibitoro vyabuze mu gisagara ca Bujumbura. Ariko akavuga yuko tuzi neza yuko ibitoro biboneka abantu ari uko bakoze. Ikindi cyamutangaje nuko yasanze urongoye igisata kanaka yarihoreye kandi azi neza ko ari umukozi atariko arakora. Akavuga yuko uwo mukoresha usanga atigeze avuga yuko uwo muntu yahevye akazi. Umushikiranganji ati murumva ko ari agaseseshwa, ari akamaramaza ndetse ari n'ubusuma. Umushikiranganji Veniste Muyabaga akaba yaciye ategeka ko kuva ubu rero umukoresha azomenyesha umukozi atakiri ku kazi, akabandanya ahembwa, ariko kandi we azoca ariha uwo mukoresha atamumenyesheje, ari azoca ariha amafaranga yose leta yahembye uwo mukozi atagikora. Uburundi buhejeje ihiganwa rya Afro Basket Women atarukino na rumwe butsinze, barose amanota ubusa inyuma yo gutsindwa na Sudani y'Epfo mu rukino rwa nyuma bahejeje gukina muri iryo higanwa ryo kurondera itike yo kuzokwitabira ihiganwa rya Afro Basketball. Mu bigeme rero Burundi bwarushijwe amanota 29 na Sudani y'Epfo kuri uno wa 8 Ruhuhuma. Urukino rwarangiye ku manota 77 ya Sudani y'Epfo kuri 46. Mu nkino zine zose Burundi bwakinye nta na rumwe bwashoboye gutsinda, kuko bwatsinzwe na Egypt amanota 102 ku 40, Kenya ibutsinda 87 ku 53, Uganda ibutsinda 66 ku 30, hamwe na Sudani y'Epfo rero yaraye ibutsinze. Aho rero bigenze uko mu gihe umugwi nserukiragihugu w'abigeme waheruka ndetse wabakuze waheruka gusohoka mu mahiganwa mpuzamakungu haheze imyaka 12. Ivyo rero abantu bakavuga yuko arivyo zoba vyatumye batsindwa, kuko batamenyereye amahiganwa, ariko bakabona yuko hari icizere ko nibabandanya bitabira ayo mahiganwa bazosubira kwisubiza umutamana nk'uko Uburundi bwamye bukomeye mu karere ka basketball.
mu gisata c'umuziki naho havugwa amakuru y'umuririmvyikazi Vanilla Ice. Uyu muririmvyikazi w'umurundikazi nakigiye muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho yaragiye mu vy'umuziki. Ivyigwa vy'umuziki vyari kubera muri leta nshasha ya Donald Trump, ikaba yabihagaritse. Rero ivyo vyigwa vyari bisanzwe bifatanye no kuririmba, hakaba harimwo imigambi idasanzwe yogiye akoreye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Bikaba vyahindutse rero kubera leta ya Donald Trump nshasha yahinduye imigambi yari isanzwe ihari, ikavuga yuko bagiye gukora ibikorwa vyihutirwa muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ivyo bikaba vyashikirijwe rero mu rwandiko uwo muririmvyikazi yashize ahabona bicishije ku mbuga hwaniro kuri uyu wa Ruhuma 2025. Umugambi uyo muririmvyikazi yaragiyemo rero witwa Hip Hop Civic Engagement. Ni umugambi utanga inyigisho kugwaruka cyane cyane kugira ngo baruhimirize kuja hamwe gutorera inyishu ziruhanze, uko botanga ubutumwa bagahamagarira kugwaruka gutsimbataza demokarasi n'ibindi. Aho rero uyo mugambi watanguye aho bukera kuri uyu wa 8 Ruhuma 2025, ariko ukaba wahagaritswe nk'uko Vanilla Ice yabimenyesha. Uretse uyo mugambi rero, leta nshasha ya Donald Trump imaze imisi yahagarika imfashanyo itangwa mu migambi mpuzamakungu itandukanye, USAID, OMS n'izindi. Vanilla Ice rero agashimira ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi bwari bwamwizigiye bukamuha ayo mahigwe, ariko kandi akihanganisha abakunzi biwe, akavuga yuko bitamubuza kuzobandanya. Tukiri mu gisata c'umuziki, umuririmbyi w'umurundi Chuma cha Chuma akaba yaraciriwe imyaka 3 yo gupfungwa mwibohero hamwe n'ihadabu y'ibihumbi 500 hariya muri Tanzania. Uyu muririmbyi w'umurundi Ferdinand Kuriyo azwi ku izina rya Chuma cha Chuma yaciriwe gufungwa rero imyaka 3 mwibohero rikuru. Umutahe akazonariha n'ibihumbi 500 vy'amande inyuma yuko yagirizwe icaha cyo kuba muri Tanzania adafise uruhusha bwo kuhaba, ndetse akagirizwa n'ubusuma butandukanye abesha abantu yuko azobajana mu mahanga. Urubanza rwasomwe kuri uyu wa 3 itariki 5 Ruhuma hamwe rero na Hiki umukazi Yusto Rubogora muri sentare nkuru ya Kisuti, inyuma yuko uyu mushinjacaha rero ubushinjacaha bugaragaje ko yagirizwa icaha ca kabiri kijanye no kwinjira no kuba muri ico gihugu ataburenganzira afise. Uwo mucikiriza manza rero akaba yavuze yuko akwiye guhanwa bimwe bikomeye kugira ngo bibere isomo canke bibere icigwa abandi bantu bose. Iyo ngingo rero twamenyesha yuko yafashwe mu buryo bwo gukumira ibibazo bijanye n'abanyamahanga binjira muri Tanzania atavyangombwa bibarekurira kugumayo. Iyi nkuru rero ikaba ari inkuru iri kivugisha abantu benshi, na cyane cyane yuko bamwe bavuga bati uyu muririmbyi yarakwiye kurungikwa mu Burundi hanyuma akazoca aza kubazwa akabarizwa hano mu Burundi kuko ari cyo gihugu asanzwe akomoka. Ikigo kijejwe kugenzura ibihe Ijebu kirabeshuza amakuru yaciye ku rubuga rwa Zinwa yanditswe n'itororokanizo ry'amakuru rikorera mu gihugu ca Kenya kuwa 28 Augustin Ngenzirabona, umuyobozi mukuru w'ico kigo Ijebu kijeje kugenzura ihindagurika ry'ibihe, akaba yashikirije mu nama y'abahuje n'abakorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kuri uyu wa 4 igerekerezo rya 6 Ruhuma. Uwo muyobozi akaba yavuze yuko imvura izogwa mu gihugu iri munsi y'urugero rwa santimetero 200. Akavuga ko imeshi izotangura mu ntara za Mugamba, Buyenzi n'igice ca Bututsi, igice ca Migwa hamwe n'igice c'Imbo mu minsi 20 y'ukwezi kwa Ruhuma, ngo no mu minsi 30 y'uko kwezi nyene mu zindi ntara zigize Uburundi arizo Buyogoma, Bugesera, Bweru, Kirimiro hamwe na Kumoso. Nayo kuvyerekeye kurima kw'impeshi ngo izohera hagati y'imisi 10 n'imisi 20 ya mbere y'ukwezi kwa Rusama 2025 mu ntara ka Mazimbo, Kumoso, igice ca Bugarama, igice ca Migwa, Bututsi n'igice ca Kirimiro hagati y'imisi 20 na 25 iheza ukwezi kwa Rusama. Mu ntara kama zisigaye arizo igice ca Kirimiro, Migwa, Mugamba, Buyenzi, Bweru, Bugesera ndetse na Buyogoma. Ano makuru tuyabandanirize hanze y'igihugu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho inama iriko irahuza ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ndetse n'ibihugu biri mu
umuryango wa SEDAC rero bikaba biriko bigiranira inama hariya muri Tanzania, inama igiye kubahuza mu gihe hari intambara ziriko zibera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyo nama bikaba vyitezwe yuko iza kuba iriko iriga ko ibijanye n'umutekano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, umutekano n'ingene woboneka rero amahoro muri ako gace. Iyo nama yatumiwemwo abakuru b'ibihugu n'abaserukira za leta. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yaserukiwe n'umushikiranganje wa mbere Gervain Ndirakobuca, akaba yahagurutse i Bujumbura kuri wa gatandatu Ruhuma 2025 agiye kwitabira iyo nama aserukiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi asanzwe ari muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho kuri uyu wa ndwi Ruhuma 2025 barangije amasengesho bari bamazemo iminsi no gusangira, abonanye n'abayobozi batandukanye, aho rero yagiye ababwira canke anabasigurira abereka igihugu cy'u Burundi ingene ari igihugu ciza bakwiye gushiramo imitahe kandi bashobora kungukiramo. Ano makuru tuyarangirize ku mugabane wa Buraya, aho muri Israeli rero havugwa yuko hategekanije uno musi yuko Israeli ndetse na Gaza baza guhanahana imbohe, aho umutwe wa Hamas uza kurekura batatu mu banyisraeli bari bafashwe mu gitero umutwe wa Hamas wari wagize muri Israeli, ndetse Israeli nayo iza kurekura abanyapalestine abagera kwijana yari sanzwe nayo yaragize imbohe muri vya bitero biriko bihuza aba bari muri iyi ntambara. Ni mu gihe rero agahengwe kabandanije hagati y'aba babiri inyuma yuko basinyaniye amasezerano yo kugiranira agahengwe ndetse no guhanahana imbohe. Israeli kavuga yuko aka gahengwe kazokubahirizwa mu gihe umutwe wa Hamas usubije imbohe ziriho zose. Ni mu gihe kandi nk'uko twabamenyesheje umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump aheruka kumenyesha yuko aka gace ka Gaza Amerika izokagenzura ikazofata abantu bari basanzwe bari muri aka gace ikabarungika mu bindi bihugu, kuko ngo aka gace katakiri agace ko kubamwo. Akavuga yuko rero Amerika izokagenzura, kakaba gace kagenzurwa na Amerika kugira ngo imenye neza kandi ibone yuko ata mutekano muke ukirangwa muri ako karere. Turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye Burakeye yo kuri uyu wa gatandatu, tubifuriza kuroranirwa aho muri hose, mugire weekend nziza, Imana ibahezagire, naho ubutaha murakoze. Morning Burundi, Uburundi burakeye.